Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze kandi ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muri ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, mwese muhaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero tubire ndabakengurukiye cyane nshuti banywanyi kuri mwaheje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaneko karyo ndagusomera ko musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracaho narakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akoranga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nyuma y'itangazo rikomeye cyane giturumbuka rivuye mu gihugu ca Gabon, aho President Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro Sebarundi yaheruka gufatira urugendo ku igerekerezo ry'15 nzero umwaka wa 2024 ku munsi w'ejo haheze. Ubwo none nyene ibiro vy'umukuru w'igihugu nyene vyamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye yoba agiye mu rugendo rw'akazi, ariko nanone ubutasi bwacu n'amakuru akomeye cyane ava muri protocol y'umukuru w'igihugu akamenyesha yuko Evariste Ndayishimiye hari hategekanijwe kugirana ibiganiro n'abishinze gukurako intwaro muri ico gihugu kibanye c'u Rwanda nkuko amasoko yacu avyemeza. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane aje kudushikira yemeza yuko ari inama ziriko zirategurwa zizobera nga mu gisagara ca Bujumbura nkuko amasoko yacu ubegereye umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye no kubw'amakuru akomeye cyane mu buryo bw'ibanga turonga mwibanga ntagere. Amakuru rero ava kubegereye President Evariste Ndayishimiye akamenyesha yuko rero iyo nama itegekanijwe kuzohoreramwo ibihangange bitandukanye kandi bikomakomeye vyo bigwanya igihugu c'u Rwanda. Mbibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye yamavuga yuko igihugu c'u Rwanda nico nyene kibandanya gihungabanya umutekano w'igihugu cacu Burundi, nubwo biruko abategetsi batari bakeyi bakavyiyamiriza kure bavuga yuko ingingo ikomeye cyane iriko irafatwa na President Evariste Ndayishimiye ari ingingo itabere kandi ari ingingo idakwiriye, na cyane ko biboneka yuko uruja n'uruza rw'abantu boba abanyarwanda canke abarundi biboneka yuko rero vyahejeje gutosekara. Abanyarwanda batari bakeyi barirukanywe nga mu gihugu cacu Burundi barungikwa rero mu gihugu cabo c'amavukiro c'u Rwanda nkuko amasoko yacu avyemeza. Turibuzeho rero kubigaruka ko amakuru akomeye cyane rero ateye ubwoba kuri Sebarundi aremeza yuko abo mugendanira baje gutangariza mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko rero President Evariste Ndayishimiye asubiye kuremba cyane bivanye nuko rero bikekwa yuko yoba yahawe ishano n'abari mu mugambo ukomeye cyane wo kumugandagura gushika ngo rero ari navyo nyene tujya tuze kugaruka ko buryo bw'idonido kandi turubuze gutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mugabo ndakubwire ayandi makuru akavuga yuko rero Evariste Ndayishimiye rero yoba ari yangwara yiwe y'igisukari, kandi mbibutse yuko ku munsi w'ejo yahagurutse nga mu gihugu cacu Burundi ku kibuga c'indege citiriwe Meki Ndadaye i Bujumbura, amagara yiwe amerewe neza, ariko gushika ubu rero hakaba ariko haribazwa imvo yoba aciye arembera mu gihugu ca Gabon, aho nyene yari ategekanye na cane kubazogirana ibiganiro na mugenzi we vy'imfata kibanza w'igihugu ca Gabon kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kwakira inama kadundura ihuza abategetsi bakomakomeye n'ibihangange vyishinze gutembagaza no gukurako ubutegetsi bwo mu gihugu c'u Rwanda. Dufatiye kuri ayo makuru kandi President Evariste Ndayishimiye akaba yaravyifuzaga nkuko vyaba mu gihugu ca Kenya mu mugwa wa Nairobi, nkuko nanone vyabaye ubwo nyene Alliance Fleuve Congo ariho nyene yakoranye na cane ibiganiro bikomeye cyane n'abamenyesha makuru nanone vyigaga ku gihugu ca Congo. Evariste Ndayishimiye rero akaba yari ategerezwa nanone kugira ico ashikiriza kuri uwo mukuru w'igihugu ca Gabon, ariko nyene nibitarakiriwe neza bivanye nuko umukuru w'ico gihugu ca Gabon wewe amenyesha yuko rero atakibazo afise hagati yiwe n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Bibutse yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kurushikira
Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ariko arikeka yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazerenda kugarika iyo bari mu bagambanyi bakomeye cyane no mu bansi b'igihugu mu nyuma zuko ari we nyene ariko aragirana ibiganiro n'abatari bakeyi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ava nanone muri Zanzibar ubwo Gervais Ndirakobuca batazerenda kugarika yari kumwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye, na cyane ko biboneka yuko ivyo bihugu bitanezerejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'ingingo zikomakomeye ariko ararafata. Ivyo rero ni vyakurikiye ibitari bikeye n'ibikorwa bitandukanye vyo kugarura imbibe hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, aho nyene abanyagihugu bobo bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atarakwiye gufata iyo ngingo kandi ategerezwa guhindura ingendo. Mbibutse yuko nubwo biruko Evariste Ndayishimiye rero ubugwayi bwiwe mwahora mubwumviriza mu nyuma zuko abafashe urugendo yerekeza mu bihugu vy'amakungu ya kure, abiboneka yuko rero Evariste Ndayishimiye yoba yaragambaniwe n'abatari bakeyi muri ico gihugu. Umudogiteri rero aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahora kurikirana amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mugabo ndakubwira rero yaciye ayishikira ubwo nanone nyene ari we ariko arakurikiza kandi ariko arakurikirana amagara ya Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko rero biboneka yuko umukuru w'igihugu cacu Burundi amagara yiwe yoba ashitse aho umwasi ashaka. Mbibutse yuko rero intererano zikomakomeye Perezida Evariste Ndayishimiye yategerezwa na cane gutanga ku bagwanya igihugu c'u Rwanda zoba zihejeje gushika ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kandi bibutse yuko ayandi masoko yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yasaba intererano Perezida vy'imfata kibanza wa Gabon kugira ngo agire ico amufashije kubijanye rero no kugwanya na cane igihugu c'u Rwanda, bivanye kandi dufatiye ku makuru akomeye cane atangwa n'abari muri protokole y'umukuru w'igihugu ku bw'amasoko yacu y'ibanga. Muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane twabateguriye, kandi tuze gutanga umuco kuri ibindi biriko birakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi bibaye mu nyuma zuko rero umutekano gushika ubu rero utifashe neza. Turi buze rero kubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cane twabateguriye bibaye mu nyuma zuko rero n'umushinga amateka Agathon Rwasa urongoye umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi amenyesha kandi yiteguriye kuba umukuru w'igihugu mu nyuma zuko rero abona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene ataco ashoboye gushikiriza ku gihugu cacu c'u Burundi. Reka dutangurire rero kuri aya makuru akomeye cyane kuri ayo nanone ya Agathon Rwasa utegerezwa na cane kuba umukuru w'igihugu, nubwo rero umugambwe CNDD-FDD utegerezwa kumukura ko mu nyuma zuko amatora atangura. Mbibutse yuko amakuru akomeye ahejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba bibaye mu nyuma zuko abanywanyi ba CNL batewe ubwoba na cane n'umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yaragize urugendo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana umanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuri uyu wa 8 0 mwaka wa 2024 ubwo ni mu minsi iheze. Bibutse yuko mugabo nanone mu manama yagiranye n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ntiyibagiye gutuka Agathon Rwasa umukuru umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNL ari we nyene. Inkuru ya Burundi News TV kubwa bitavye amanama atandukanye yatunganijwe n'umunyamabanga mukuru iburabuzwa ry'ibikorwa vy'umugambwe CNL ritumwa na cane n'umugambwe uri ku butegetsi bicishije ku bushikiranganje bijejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Reverien Ndikuriyo rero yazungurutse amazone ane agize komine Giharo niko amasoko yacu avyemeza. Nama rero manura Rwasa ngo ace bugufi kugira ngo umugambwe wewe tuwushire muri leta, ariko rero ntiyigeze anyumvira. Ubu rero asigaye wewe nyene kuko abanywanyi biwe turiko tubakira ku bwishi, akarota rero ko umunsi umwe azoba umukuru w'igihugu. Niko Ndikuriyo rero yavugiye muri ayo mazone atandukanye kandi yose. Bamwe rero abanywanyi b'umugambwe CNL babona ko ayo majambo ya Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo ariyo nyene yo kubatera ubwoba na cane ko iyo komine irimwe none abayoboke benshi ba Agathon Rwasa. Mbibutse yuko rero Agathon Rwasa rero wewe atera utwatsi na cane ibijanye n'ingingo zikomakomeye za Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibindi bikorwa vyo mu mugambwe CNDD-FDD. Nubwo biruko rero amakuru akomeye cane yeje kudushikira Agathon Rwasa rero akaba ariko yankigwa kugira ibikorwa bitandukanye. Mbibutse yuko umisi heze no mu mpera z'umwaka wa 2023 mwarumvirishe yuko rero ubugira kabiri Agathon Rwasa ariho nyene yahatswe kugandagurwa mu masanganya agira abiri. Muze kunyemera rero ivyo vyose tuzobigaruka ko makuru akomeye cyane tuba twabateguriye. Abari bitavye rero iyo nama
baratangajwe no kuba batumvise na cane ubutumwa bwa bumwe buciye mu kanwa k'uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku bijanye n'ubwicanyi bwinshi rero bumaze imisi buba muri iyo komine. Umwicanyi rero bivugwa yuko rero aba nanone atandukanye kandi yarungitswe n'abatari bake muri CNDD-FDD, bikavugwa yuko rero ubwicanyi bukogwa n'imbonerakure. Imbonerakure rero zibandanya zikora kandi zibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo ngaha mu gihugu cacu Burundi, ari navyo nyene bitera agashavu abatari bake. Imbere kubwa amasoko ibyaro urongoye imbonerakure akaba n'umuyobozi w'indero muri iyo komine Bernard Niyibizi nanone arikekwa kuba ari nanone mu bagandagura abantu batari bakiyi, ari no mu gukwiza ukwezi muri ico kinyegero nk'uko amasoko yacu avyemeza. Bamwe rero mu banywanyi umugambwe uri ku butegetsi bari bibaza ko Reverien Ndikuriyo yoba yari yaje kugira ngo nanone amuhamagarire kuva mu kinyegero, na cane ko mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru uwo yari nanone yavuze ko Bernard Niyibizi atari we nanone yagandaguye Josue Iraganje nk'uko amasoko yacu avyemeza, ariko igyaro rero baranamukeka ko ari we nyene yagandaguye Japhet Mukeshimana yari arongoye igipolisi muri iyo komine nk'uko amasoko yacu avyemeza. Birababaje cane rero imbonerakure ngaha mu gihugu cacu Burundi nizo nyene ziriko zirafata kandi nizo rifise irya nyuma ku buzima bw'abanyagihugu, na cane ko biboneka yuko rero imbonerakure zahawe ijambo kurusha nanone igipolisi n'igisirikare nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muri CNDD-FDD ibikorwa biriko birabamwo rero birateye ubwo bamuze kunyemera vyose, tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cane twabateguriye. Bibaye mu nyuma zuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko bivugwa akaba na kizigenza w'imbonerakure. Iboneka yuko rero izi mbonerakure zibangamiye abanyagihugu, aho umwanya ku mwanya rero dushobora gutangura kandi tukumviriza ibintu bikomeye cyane mu banyagihugu, aho nyene bashobora gutegerezwa kwamagana na cane kandi no kwiyamiriza ibijanye n'ibikorwa bitandukanye biriko birakogwa n'imbonerakure. Muri CNDD-FDD ibiriko biraba n'akamaramaza mugabo ndakubwire birateye ubwoba. Abategetsi bakuru bo hejuru barakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kandi bagahindura ingendo ku bijanye n'iriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo ayandi makuru akomeye cyane nuko rero Gitega ishuri ryigisha n'abagendana ubumuga ribuze vyose. Ishuri rero ryitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi benshi bazi nka Senide riri rero Igitega hagati mu Burundi ryuguruye na cane imiryango y'ibice ca kabiri na cane c'amashuri nk'uko biri ku yandi mashuri. Mugabo ubuyobozi w'iryo shuri rero aratabaza akavuga ko iryo shuri ribuze hafi ya vyose nk'uko amasoko yacu kuri iryo shuri avyemeza. Mbibutse yuko rero akaba rero asaba abagira neza gufasha iryo shuri ryo nyene nanone ryigisha abanyeshuri harimwo abagendana ubumuga butandukanye, bakaba rero bashika 144 kuri iryo shure kubw'inkuru ya Burundi News TV. Igihe rero igice ca kabiri c'ishure cugurugwa na cane ubuyobozi w'iryo shure yaravuze ingorane zitandukanye kandi nyinshi zihanze iryo shure. Nta bisigurira na cane abana rero batabona niko bivugwa kandi bigasigurwa nabo barongoye iryo shure, ikavugwa yuko rero nta basigurira abana batabona n'abafise ubumuga bwo kutumva ntibanavuge bo muri uwo mwaka w'umunani nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ni bimwe rero mu bibazo biduhanze kuko abona none abo bana ntibazoshobora kumvirizwa na cane kandi rero ntibashobora no kugira ico bakurikirana ku vyigwa, niko umuyobozi na cane n'ubuyonozi bwavuze mu mwiheburo kandi bugaragaza umubabaro. Iyindi ngorane muri iyo nanone muri nyinshi ni ubukene bw'ubwiherero butandukanye buhaboneka na cane kuko umusarani bicara ko umwe usangirwa n'abana bashika 35. Turakeneye rero kandi intebe bashobora kwicara ko inyubakwa harimwo n'amashure n'uburaro. Ni mu nyuma z'uko rero uburiro n'ibibuga vy'inkino abana nanone vyo bishobora nanone korohereza abana rero mu bikorwa bitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bubandanye bumeze neza. Mbibutse yuko rero ivyo bishikirizwa na Patiri rero Simoni Nzigabararyo na cane nkuko nanone asaba ko iryo shure nanone iryo kwitabwa ko kurusha kuko ririmwo bene abo bana bashika 144, harimwo rero 3 b'abanyamwema na cane abatabona 35, abatumva rero ntibanabone bashika 41 n'abagendana ubumuga butandukanye bashika 52. Abasaba rero abategetsi
kandi bagasaba rero ubutegetsi bw'igihugu nga mu gihugu cacu Burundi n'abagira neza kuharenguka kugira ngo rero bafate ingingo ikomeye cyane kandi bafashe iryo shure risanzwe ari iry'akarorero kubijanye no kwigisha abagendana ubumuga hamwe n'abandi batandukanye. Bibutse yuko nubwo biruko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane mu gihe gifise akaryo ho gutwara igihugu cacu c'u Burundi, nubwo abanyagihugu bobo batumva ukungene Evariste Ndayishimiye yaba yibonekeza mu bikorwa bitandukanye nk'uko batanguye kwiyamiriza izi ngendo zitanguranye n'umwaka wa 2024 kandi bibutse yuko n'umwaka waheze abanyagihugu batari bake biyamirije kure ibijanye n'amahera y'agaciro akoreshwa mu ngendo z'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakobuca batazerera kugarika tugarutse ku makuru akomeye cyane twababwiye mu funyo nawe nyene atangaje yuko abanyagihugu bakwiye gusenga cyane bivanye n'amakuru akomeye cyane ava mu gihugu ca Gabon, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo ariwe yafata ingingo ikomeye cyane yo kwerekeza mu gihugu ca Gabon kugira ngo nanone arangure kandi abandanye ibikorwa vyiwe vy'akazi. Bibutse yuko rero ivyari ku murongo w'ivyigwa hari ukugirana umubonano ukomeye cyane na cyane n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko hategekanywa inama ikomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ayandi makuru akemeza yuko iyo nama yimuriwe Igitega ku mugwa mukuru wa politike nk'uko amasoko yacu avyemeza. Na makuru rero turubuze kubandanya tubashikiriza mu buryo bw'indonido kandi tukaza gutanga umuco kuri ayo nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero inkuru y'umubabaro idushike tujya tugaruke ko ndibijanye n'ubugwayi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba rero hariko haribazwa bantu none yikitse mu kiza c'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahigwa n'abatari bake kugira ngo agandagugwe. Bikaba biboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye umugabo ndakubwire amagara yiwe ashitse aho umwase ashaka. Dufatiye ku makuru akomeye cyane avana none muri Permanence Nationale amenyesha yuko umugambwe utanezerewe nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yobandanya ibikorwa vyiwe, aho nanone biboneka yuko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo ariwe ashobora gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayandi makuru akemeza yuko rero agatorwa so gushika ubwo rero agirame mu nyuma zo kwipfuza yuko yosubirira Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwitoza muri uyu mwaka mu nyuma z'uko amatora yegerejwe. Evariste Ndayishimiye rero ayandi makuru akavugwa yuko rero yoba aciye aremba bifatiye ku ngwara yiwe y'igisukari nk'uko nanone bataratangaza icoba gitumye Perezida Evariste Ndayishimiye asubira kurema nk'uko vyaboneka mu minsi iheze ubwo nanone yari ngaha mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko yagira urugendo rukomeye cyane mu gihugu ca Tanzania na cane guhura n'abategetsi bo muri Afrika y'ubuseruko nk'uko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero dutanga umuco kuri aya makuru akomeye cyane. Bibutse yuko umudogiteri aturuka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wenyene yishikiye ngaha muri Gabon kugira ngo amenyeshe kandi akurikirana amagara ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu nyuma z'uko rero uyu mudogiteri yarahije imisi ishika 3 mu karuhuko nk'uko amasoko yacu avyemeza, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaciye rero atanga itegeko ryo kumutumako kugira ngo yishikire mu gihugu ca Gabon abandanye akurikirana amagara yiwe. Nubwo rero ariko arakuragizwa amakuru avuga yuko rero hoba hari abagambanye batandukanye bo barahawe operation ikomeye cyane n'abishinze gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu Burundi, harimwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika n'abandi batandukanye batipfuza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yobandanya gutwara igihugu cacu c'u Burundi mu kwiyamirizwa n'abanyagihugu batari bakeyi nyuma y'ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibe hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanje c'u Rwanda. N'ivyace rero bituma rero Perezida Evariste Ndayishimiye rero adasubira kugirirwa icyizere n'abanyagihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye mu kwishikira muri Gabon ubwo nyene yasabaga Perezida w'ico gihugu vy'imfata kibanza amusaba na cane kumufasha mu bikorwa bitandukanye vyo guha indaro bamwe mu bategetsi batari bakeyi no mu bihanganye bitari bekiyi vyishinze gutembagaza na cane no gukurako ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda. None bivugwa yuko rero hategekanywa kubera inama nk'iyabeye mu gihugu nanone ca Kenya mu minsi iheze ubwo nanone yakoranywa na Colonel Nanga agwanya leta ya Felix Antoine Tshisekedi na cane n'umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa nanone muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbibutse yuko rero nubwo biruko
amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tuze gutanga umuco kuri ivyo n'ibindi biriko birakwiragizwa. Ese igihugu kibangi c'u Rwanda coba citeguriye gute ingingo zikomakomeye ziriko zirafatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye? Turaza kugaruka rero mu kanya gatoyi dutanga umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu cacu Burundi, kandi turaza gutanga umuco kuvyerekeranye n'uwo bayikitse mu kiza c'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yasubiye gutangura ingendo zitandukanye z'urutavanako uko yama abikora ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iherezo rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryo barishitse, muze kunyemera rero tuze kubigaruka ko ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Nizere ko rero umerewe neza, iteka umunezero nibyo tubipfuriza. Ibiganiro vyacu nakagaruka ntimuje kure. Ni Burundi News TV.